Salut bakunzi b'ikiganiro Weekend Choice. Twamaze kugera mu kiganiro Weekend Choice aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu. Turara ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo akira indirimbo y'umuririmbyi Mugisha Blaise, ni indirimbo yo gushima, indirimbo ikoraniriza hamwe hanyuma umuntu agashimira Imana biciye muri iyo ndirimbo. Indirimbo ivuga ngo wambereye mwiza Yesu, mbuze amajambo nokoresha kugira ngo ndagushimire. Tugeze muri weekend kuva ku wa mbere gushika kuri munsi wa gatandatu canke ushobora kuba uri ku munsi w'Imana bivanye naho ukurikirana kino kiganiro, ushobora kuba hari ivyo Imana yagukoreye kuva ku wa mbere gushika aho ugeze uyu munsi. Reka wifatikanye n'uyu muririmbyi, wifatikanye n'iyi ndirimbo mu gushimira Imana, mu kubwira Yesu, mu kumubwira merci, mu kumubwira ndagushimiye ku vyo wankoreye, kuko iyo aba ari wenyine ntavyo wari gushobora. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika akira indirimbo y'umuririmbyi Mugisha Blaise, komeze guhezagira, ikomeze kwibutsa ko ivyo Imana yagukoreye atari wewe wavyishoboje, ahubwo ari Imana yonyene yabigushoboje, kandi ari Imana yonyene yashoboye kubikora. Iyi ndirimbo igira kabiri, ni indirimbo ivuga ngo Mpemu Yera y'umugwi One Heart Worshipers. Ni indirimbo ivuga ngo ni wewe nipfuza, Mpemu Yera ni wewe nshaka, ni wewe ngomba. Iyo umuntu adafise Mpemu Yera agenda uko ashatse. Iyo umuntu adafise Mpemu Yera ahura n'ibintu byinshi bigenda bimugerageza, akabura ingene abigwana. Iyo umuntu adafise Mpemu Yera agenda uko yigombeye, ntaba kigendeshwa n'iryo jambo ry'Imana rivuga. Mpemu rero arakomeye mu buzima bwacu. Mpemu Yera uramukeneye, si warakijijwe, si waramenye Imana, Mpemu Yera arakenewe mu buzima bwawe. Navuga ko indirimbo y'isengesho, indirimbo yiduhamagarira kumva ko dukeneye Mpemu Yera mu buzima bwa misi yose. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika Mpemu Yera y'umugwi One Heart Worshipers, komeze guhezagira kandi komeze kwibutsa ko Mpemu Yera akenewe mu buzima bwawe kugira ngo agushoboze kugororoka, agushoboze kandi kubandanya uba uw'Imana yifuza. Iyi ndirimbo igira gatatu, ni indirimbo ivuga ngo Yeshua y'umuririmbyi Christabella Victoria. Ni indirimbo ivuga ngo ntaco nshoboye ntashobojwe nawe, ngo ngwino wigaragaze mw'isi, ngwino wigaragaze. Hari igihe umwana w'umuntu aba mu gihe canke ushobora kuba umaze iminsi mu bintu bitameze neza, nawe ubwawe warazazaniwe canke nturiko urabona ingene bizogenda canke aho uzotorera inyishu peut-être y'ibibazo ufise muri ino minsi. Ushobora kuba ino ndwi yabaye indwi idasanzwe kuri wewe, yabaye indwi y'ibibazo, yabaye indwi yo kuzazanirwa, aho utabona neza exactement aho wokura inyishu novuga ngo y'ibibazo vyawe. Ariko ino ndirimbo ni indirimbo itwibutsa ko dukeneye Imana, ni indirimbo y'isengesho ihamagara, bavuga ngo umuntu yokoresha kugira ngo ashobore kwerekana ko ataco ashoboye, ahubwo hashoboye Imana yonyine. Reka ino ndirimbo igutume wumva ko wowe usaba Imana, usaba Imana inkomezi, usaba Imana ko yokigaragaza mu buzima bwawe, mu vy'uri kurabamwo, mu kazi kawe, mu muryango wawe n'ibindi n'ibindi. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze duhezagira, ikomeze itwibutsa ko dukeneye Imana mu vyo dukora vyose. Iyi ndirimbo igira kane, ni indirimbo ndakwizeye y'umuririmbyi Wema Nera ari kumwe n'umuririmbyi Alvera Muhimbare. Ni indirimbo ivuga ngo ndakwiteze Yesu ndazi ko watsinze. Ni indirimbo y'ukwizera, indirimbo yerekana ingene umuntu atotakaza ivyizigiro canke atotakaza kumva ko Imana hari mu buzima bwiwe, kubera ko Imana ni Imana ishoboye, ni Imana yanesheje, ni Imana yatugiriye ubuntu kuba yarakurinze canke kuba yaragushoboye kukwizigama kugera aho ugeze uno munsi. Nuko Imana yagize ico ikora mu buzima bwawe. Rero niyo Mana yo kwizerwa. Reka wumve ko wongeye kwigarukanira icizere kandi uyizere mu vy'uri kurabamwo ko izoshobora kubigukorera neza atangorane, kuko ni Imana ishoboye vyose. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze duhezagira, ikomeze itwibutsa ko Imana yonyene ari yo kwizerwa, atawundi muntu ahari yo kwizerwa atari Imana yonyene. Iyi ni indirimbo ya gatanu ari nayo ya nyuma, ni indirimbo ivuga ngo Imana ya buno nyene y'umuririmbyi Fortran Bigirimana. Ni indirimbo ivuga ngo nimumwugururire yinjire, mwugururire yinjire aze agukorere bimwe vyose waburiye inyishu. Hari igihe umwana w'umuntu yigwanirira, hari igihe umwana w'umuntu abona ko ivyo ariko arabamwo ari we wenyene ashobora kubitorera inyishu, ariko ni Imana ishobora gutorera inyishu, ni Imana ishobora gutuma ivyawe bigenda neza. Rero usaba iki? Usabwa kugura umutima wawe kugira ngo Imana yigaragaze mu vyawe. Reka rero uje ku rubuga rwa YouTube uyikurikirane, wandika Imana ya buno nyene y'umuririmbyi Fortran Bigirimana, ikomeze ikwibutsa ko Imana ikora, ni Imana ya buno nyene, ni Imana ikora ivyananiranye ikabikora mu isegonda imwe, ikabikora mu munsi umwe bikagenda neza. Rero nta mpamvu ihari yo kwiganira, nta n'impamvu ihari yo kumva ko utakaje icizere ku Mana. Ikiganiro Weekend Choice kirangiriye ngaha, ariko izi ndirimbo zose zisanga ku rubuga rwa YouTube. Twende tuzikurikirane, twemeze dutuma weekend yacu igenda neza. Hamwe na Weekend Choice twemeze duhezegirwa naho ubutaha.